Ubuzima bwiza nta bantu runaka bwagenewe. Akazi keza, umuryango mwiza, imibereho myiza, buri muntu wese abirondeye akirinda gucika intege yobironka. Ntawe vyagenewe ngo abandi babibuzwe. Nta muntu n'umwe adashaka kubaho neza. Kugira ubuzima bwiza twese turabikeneye. None ko twese dushaka kubaho neza, habura iki ngo tubeho neza nk'uko tuvyipfuza? Kubaho neza si isanganya, kubaho neza si umwaku canke amahigwe. Ntibikoroka bivuye mw'ijuru ngo bikugweko. Nimba ushaka kubaho neza, birumvikana birasaba ko uba ufise amafaranga. Amafaranga nayo kuyaronka nta kundi ni ukuyakorera. Iyo umuntu avuze kubaho neza, ikintu gihita kiza mu mitwe y'abantu benshi ni kubaho unezerewe, ufise akazi, ahantu runaka ukora, uhembwa ku kwezi. Umuntu wese umubajije nimba ameze neza, ukamubaza ati mbega uranezerewe? Yaba umukene, umutunzi, uwugwaye canke uwukomeye, bose bishurira rimwe ati ego ndanezerewe. Muri make kubaho neza si ukubaho unezerewe nk'uko bivugwa, ahubwo kubaho neza ni ukubaho unyuzwe n'uko ubayeho. Hahandi akazi ukora utagakora kugira gusa ngo ubeho, ahubwo ugakora ugakunze, kaguha umunezero nk'icamwa cerekana kubaho neza. Si hamwe akazi ukora uba wumva warakarambiwe ukabandanya kugakora gusa kugira ngo ntupfe, ahubwo no kubaho wumva unezerewe akazi ukora. Ako kazi kakaguha umunezero uje wikoreye n'amafaranga. Abenshi ndabizi mukora akazi mutanezererewe, abakoresha banyu bahora babatuka, mukumva mworeka akazi mukora, ariko kubera kugwanira ko ubuzima bubandanya mukihangana, mukemera mukarya umutima amenyo. Ni kenshi uvyuka mu gatondo ukumva woreka kuja ku kazi, ariko ugapfa kugenda utanezerewe gutirukanwa ku kazi. Muri make akazi kawe aho kuguha umunezero nk'icamwa co kubaho neza, kaguhindukiye umururazi nk'ikimenyetso co kubaho nabi. Nashaka kukwibutsa ko ubwo buzima bwawe wari ukwiriye kububaho neza, ukabubaho unezerewe. Umwanya munini w'ubuzima bwawe uwutamara mu gitanda, mwinshi uwumara mu kazi ukora. Nutakora akazi kaguha umunezero, ubuzima bwawe igice kinini uzokimara mu gitanda, ikindi ukimara ubabaye. Reka ndakubwire kimwe mu vyo gufasha kubaho neza. Imbere yo guhitamo kubaho ubwo buzima twariko turavuga, banza urabe neza ko ata mpano Imana yaba yaraguhaye, wanse guha akanya canke wapfukiranye ukanka kuyikoresha, ukanka kuyigerageza. Raba ko iyo mpano utoyifatanya n'ako kazi, mu gihe ukirindiriye ko iyo mpano ikuvana muri uwo munyororo. Aha abafise akazi ntimunyumve nabi. Nimba akazi ukora ukanezererewe, nta kibazo wobandanya muri iyo nzira urimo. Ariko nimba utanezererewe akazi ukora, niwe nshaka kuganira nawe. Nimba hari ikintu cotuma ubaho neza kandi unezerewe, ufise n'amafaranga, ni igihe womenya impano yawe, ukamenya kuyiteza imbere, ukamenya no kuyicuruza. Kugira ucuruza impano yawe, bigusaba kubanza kumenya impano yawe iyo ariyo. Niwamenya impano yawe, abantu bazokwizana, baze bagusanganira, baze bakurikiye iyo mpano yawe. Kandi hari abantu burya haba hari n'amafaranga. Ikindi kandi, impano yawe ntikindira ku mutwe wawe ngo yibonekeze. Ntivyoroshe gupfa kuyimenya. ahubwo Imana yayinyegeje muri wewe kugira ngo uyirondere.
akazi gakomeye usigaranye nako kuyivumbura. Impano yawe irahari, irindiriye ko uyimenya hama ugatangura kuyikoresha. Ikibazo nuko nawe wabaye umukozi w'abandi, impano yawe isazira muri wewe. Ubuzima bwawe bwose wabuhebeye gukorera iyo kampani ukorera, kandi ntuzopfa ubaye wewe ubeho unezerewe. Iyo uri mu mpano yawe uvyuka kare, wumva woguma mu vyo urimo. Ni nayo mpamvu abakoresha impano zabo bahembwa menshi, kuko baba bari mu mpano zabo mu gihe wewe uri umucakara w'akazi ukora. Ndagushimira wewe twabanye, aha ni iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe cyangwa sabone nimba utarabikora. Imana iguhishurire impano yawe, Imana ikurinde nawe ubutaha.